Unjane kuri bishoboka kutokwe. Ikiziracho. Umutwa babinyi mutumana. Turundi kandi twisumbuye gatoya kuko shaka kutusiga hose yakaraka. Kimwe mu bibazo bakunda kwibaza barakunda kubaza ngo agatsirikwa ntigahere ni ibiki mwashatse kuvuga iki? Agatsirikwa ntigahere ni umugani abarundi baciye canke abantu baciye baravuga ngo agatsirikwa ntigahere ni amenyo ya ruguru, koko ndazi ko ni bake muri bo muri mwe bari babizi, koko harimwe ababizi ariko wibuke ko atari bose. Agatsirikwa ntigahere rero ni amenyo ya ruguru, niyo yatsiritse aruhuka amezi. Rero muri no filme naho turabona ivyo tubwirwa muri no filme, turabona ko ari agatsirikwa ntigahere ni urukundo rwakira, urukundo wakunzwe canke wakunze kuva kera. Banza usuzume neza urabe ko wafyonze subscribe wanditse subscribe canke yanditse saboni, hama ubundi twagura umuryango. Karibu cane kuri mwe mukunda ikinyamakuru cacu ca BMT kana GN, abakunzi ba filme zacu muri rusangi. Imana ibagirire neza, uhezagirwe wewe ugiye gukora subscribe hama tubashe kwagura umuryango. Rero biravugwa ngo abatubadije kenshi baratubaza ngo none agatsirikwa ntigahere mwashatse gukina iki? Agatsirikwa ntigahere kumbe burya gasigura iki? Iki ngiyi inyishu yanyu. Inyishu iravuga ngo agatsirikwa ntigahere ni amenyo ya ruguru. Agatsirikwa ntigahere ni amenyo ya ruguru. Rero no mu rukundo iyo wakunze cyangwa ugakundwa cyane ariko ugaheba utabwiye ukunda ngo ndahevye, bikuzanira karambara kubwira ngo uriya ntuzi ko yabihevye, atagukoreye nawe uzomukorera inabi. Ciao hama turabandanya. Mwabonye zangabire zacu ko zamandanije kuduga cane ku rugero rushimishije, aho Chris Izo yabandanije gukina bya bindi byiwe kandi by'akamaro bikwiye. Koko uyu mukinyi mu Burundi ahabwa icubahiro. Twarabonye na wa mwana wacu umwe niwe wa muguruguru wacu, ivyo yadukiniye ivyo ariko aradukinira ko ari bijanye n'ivyo yavuze. Koko ino filme yabaye true story ya Chris Izo. Niwe mwanditsi w'ino filme, ico mutari muzi niwe mwanditsi w'ino filme, niwe yanditse ino filme. Yaravuze ngo rero aravuga ngo ino filme mu kuyandika na yanditse afatiye ku rugo rwanje rwa kazoza. Ati baramubaza bati none koko nimba wafatiye urugo kwa kazoza ukaba utarubaka uvyiyumvisha gute ku buryo wotubwira ko ibi bintu ari urugo rwawe rwa kazoza? Aravuga ati baramubaza ati none koko Kadora Vere niwe mushiri wawe, none uyu mukobwa nawe Chanceline niwe mushiri wawe? Aravuga ati koko Chanceline numu ex wanje, uyu nawe niwe mukunzi wanje. Rero ndavyimvira ingene vyogenda kuba narakundanye n'ubu kuva kera, uyu nkabanje kubana n'ubu, ingene bizohava bigenda n'ingene bizohereza. Koko uru rukundo canke ino filme murumva ko ni true story bivanye nuko azi ko ibi bintu bibaho. Hari abavuga ngo ibi bintu mudukinira ntitubitahura, babona umenga ni filme, kumbe hari abavyiraba bakabona ko ibi bintu barimwo canke ivyo bashikira ari vya bindi biri muri filme. Uyu rero yariravye aragira ati jewe nubwo ibi bintu nubwo ndiko ndakundana n'umukobwa ariko ndabona ko uyu nawe ashobora kungerageza nkasanga nahukanye, mbaye nahukanye bikaba bivuye kuri bwa bufyinyi bw'uko nari narakunze kera, ariko nkaba numva ubu ndamukunda ariko nuriya ndamukunda, none ndabigire gute, bigende gute? Ahitamo kwandika ino filme, ariko urumva yigana kwivuga ngo jewe ndiyikeka ko ntari stable, ndumva ko nta kwije umutekano, vuga ngo narakunze ndahejeje, ndumva ko vyohavura binshikira nkahungabana nkasanga nagiye gupfapfana mu bandi. Twabonye wa muntu wacu niwe Mimi Mireye yaje nawe muri ya filme. Abari bavuze ngo iyi filme ngo ntizoryoha kubera atarimwo, ninde yabahenze? Ejo naho muraje mubona uwundi mwifuza kubona, uwo numwe ndi
King Sabas ndazi ko bamwe muri benshi bamugwaye bavuga ngo filme tutabonamo King Sabas izohaviza imeze gute. Mwibuke ko hari n'abandi benshi mutarabona. Muribuka wa mupasiteri umwe wo muri ndahazi nawe ko ari muri no filme. Nawe araje abakorere ibikora inka. Ino filme ku bantu bayumva canke bayizi nibaza ko yatanguye kubatangaza. Uyu mukinyi naye mubona n'umukinyi ariko araza neza, twamubonye muri filme nshasha ya Kamikazi umufasha. Iyi filme nayo uyu muntu turiko turabona ko ariko aradukinira neza, nimba koko muri industry mukunda iyi industry ya filme ndundi, uyu muntu nawe nibaza ko kwiye kuraba filme ziwe kuko nazo ziraboneka ko ziba zirimo impanuro. Kamikazi yaramutoye nawe aramukoresha, atanguye gukina filme eka ntatanguye yatanguye keda, ariko muri no minsi ari ku rundi rwego. Rero aba bakinyi bacu bazi na filme y'u Burundi biriko biratangura kuvuga ko ino filme Agatsirikwa Ntikaboneke bo baboostinga amavyuzi baronka, koko byo bavyitwa ko baboostinga. Ariko nawe utubwire nk'umufana, ino filme we wahuri ntihora isohoka wiyumvamo kuyiraba. Aba bivuga ivyo bintu nibaza ko babeshe, kuko ni ibintu bidashoboka. Ugiye kuraba urukundo aho duca naho tuboneka, urasanga muri bisi mugasanga mwicaranye n'abantu batanu ariko bayirabira rimwe. None abo bantu bayirabira rimwe si babandi batuma abandi bayikunda hama bikaza bigutuma iyi film imenyekana. Rero turiyamiriza abo bantu bavuga ngo BMT ira boostinga, kuko uravye urukundo ibifitiwe mu bantu urabona ko ataboost irimwo, ariko ari filme ikunzwe cane kandi ifise ivyihanura. Ino filme rero ku muvuduko wa mbere, aho sizo ya mbere aka epic ka mbere mukagejeje canke tukagedede ku bihumbi 150 hafi by'abayiravye. Urumva ko ico kintu ari ikintu gitangaje mu Burundi. Uravye filme z'abandi canke z'ibindi bihe ingene zari zimeze, urinze ubona umuntu akwije ibihumbi 10 kuri filme yiwe, urabona ko yaba ari umuntu afise ikintu yakinye. Turabiheruka cane muri filme yari yavumye iraduga mu Burundi, koko iravuruganya y'umutipe tuzi nka Gasore Ismaili. Uyu muhungu nawe n'umutipe yari yabijenemo neza, arakina filme, aradukinira bisanga mani, koko abantu bose aho waca wumva ngo bisanga mani, Gasore agiye Bujumbura, ibiki bagiye ruguru. Ariko muri no minsi turabona ko yazimye, ariko abantu bagaca bibaza rero ngo ibanga BMT ikoresha mu kugira ngo imenyekane canke ibintu byayo bigume ku mwanya ni yihe. Twibuke ko BMT mu bintu kina itagira ibishobisho byo kuvuga ngo naka n'umukinyi reka jemwo. BMT mu gukinisha umukinyi barinda kuraba ko aberanye n'iyo hore, apana babandi bakina bya bindi ugasanga umuntu bakinya ari gikuri, ari ugasanga mu vyiyumviro ni gikuri, ariko muri filme bamugize umuntu muremure. Oya, iyo hakenewe gikuri koko bakinisha igikuri, iyo hakenewe umuntu muremure bakinisha umuntu muremure, hakenewe umutama bakoresha umutama, hakenewe umwana bakinisha umwana. Ivyo bintu nivyo niryo banga ririko bariko barasumvya abandi mu gukina filme, bigatuma abandi batabona iyo baciye bagahiga ati none aba bantu babaraba babakurahe. Hari uwo twabonye niwe yitwa Munyama Pro, yagiye aratyoza ikinyamakuru cacu, aravuga ngo impamvu BMT yo biboostinga nuko no kuri sare bari bakose bataronse abantu bari bakose koti sare jamwo abantu 700, ariko abo twabonye ntibangana n'ivyo bihumbi. Nagire ndamubaze nawe nimba koko wewe uri umufana, tubwire muri commentaire ivyo uba wikeka mu bintu byose niko biba bimeze. Mbega usibye n'ubukene buri muri iki gihe cubu, urabona ko ari bihe byo kuryoherwa ngo bagiye gutanga ibihumbi 10 ngo baje kuraba umuntu. Kuko urukundo rurabaho, mugabo mu buzima tugezemwo ico cambere twaramanje turagitahura ko gushobora kuba caragibaye ingaruka ituma iyo sari tuzura bivanye nuko abantu bafise ibyo bahugiyemwo. Filme arazi ko azoyiraba kuri telefone, rero si ngombwa aje kuyisanga muri sare. Ariko ubukurikira muzodushigikire muze mwuzure, uhoraho abagire neza. Ukabukunda filme ndundi tubwire muri commentaire, cyangwa ushiremwo akadarapo ku Burundi ekunashiremwo na agatima kugira ngo tumenye ni bande turi kumwe bakunda filme ndundi.
bande bashobora kumva impanuro ziva muri ino filme canke commentaire iva kuri ino filme. Rero mu byo mukeneye kumenya canke mutari munzi mumenye ko ino filme Mimi Mireye wanyu mwatanguye kumubona nawe yatanguye kuboneka. Hari abandi bagiye kuza kandi abo nabo ndazi ko muzobishimira wewe canke jewe. Ndazi ino filme uyigiri yawe ndayigiri yanje. Ino filme igiye kudukorera amatika. Twarabivuze kuva bwa mbere ko abantu bakunda filme ndundi mudakwiye kuja ku ruhande. Ivyo mwaravye birabaca umutima mukabona ko umenga abarundi ntibakina. Oya reka tubemeze hamwe no mu Rwanda bwabo ino film izobahamagara bakavuga ati ego koko turemera ko mu Burundi bafise impano. Hari abo twabonye basanzwe batamenyereye ibintu vya filme barabaza ngo Miriye none bigenda gute adukinire filme muri iyi filme Agatsirikwa Ntigahere kandi ari mu Rwanda. Bo bari babonye ko ari mu Rwanda babona ntibamubonye muri saison ya mbere aka mbere bamubona ntibamubonye no mu ya kabiri baca bagira ngo oya BMT yaramushibuye. Oya ivyo mumenye ko ivyo bitakunda ko Mimi Mireye BMT musohora kuko ujya n'umwana wa BMT n'umwana wa GN Filme koko umwana batavyaye ariko umwana basangiye ibikorwa kandi ibikorwa bikoreka neza. Uyu mukobwa nawe ubwiwe yubahwe twagiye kubona Kadora Veri nawe bamutumiye mu kiganiro aravuga ngo nanje bwanje ngomba ndabaziri ntimugiri umutima uhagazi nanje bwanje ndaje nugurure cano yanje nangure kubakinira filme tariko rero ndazirikana ko ingabire no gukina na sound nziza bitanga filme nziza. Rero nanje aho ngomba kuza ndazirikana ko mbwiriza kuba mfise ingabire, mbwiriza kuba mfise ibikorwa vyiza, mbwiriza kuba nkora neza arivyo bizotuma mbuwo nshaka kuba. Ati kwinjiza amahera nibyo ariko mu gihe nawe utaravye ko ivyo uri kuratanga bifise akamaro nabyo ni ikindi caha. Uriro aravuga ngo nanje bwanje ndaje ndabaryohere ivyo mwakunze mu mafilme yaho mwambonye hose muri GN muri warubizi muri kana handi hose aho tumubona muri kwa Remi aho tumubona kwandi twaramubonye kano kwa Akesi ari karakinaho. Uyu mukobwa we tubanze tumuhi ikibanza gikuru usibye ko Mimi Mireye nawe abavuga baca bavuga ngo ujya mukobwa wanyu Mimi Mireye aramurinze. Mimi Mireye turamuzi ko amaze amezi hafi 3 iyo mu gihugu cy'u Rwanda ariko arakina filme umunsi umwe wonyene nta no kwicara. U Rwanda ruri kuramukoresha ku bintu bitandukanye muri filme biboneka ko bariko baramushira mu kindi kigero igikundiro gikwiye biboneka ko bariko baramwitaho kandi babona ko ivyo ariko arabakorera ari bikora inka kuko iyo babo babona ko ataca bamariye mu byo bariko barakina tanyungira kiraboneka ntibaba bamugumanye gushika kino gihe. Ariko byananse ko agaruka we yari yateguye ko azogenda mu kwezi kumwe canke mu ndwi zingahe akaba arije gukina ivyo yakina ubundi akabaragarutse. Ariko kugira no munsi baramugumije bararaba kumurekura bakagira ati uya banze dukinira ivyo dukeneye tuzokurekura ari uko ivyacu byabanje gutora inzira. Kiramani rero n'umuntu mu Rwanda mu Rwanda ari kurundi rwego muri filme nyarwanda n'umuntu akina filme koko nawe ubwawe yiravye ugira ati ego kweri uyu muntu n'umuntu ari karakina. Iriga hariho filme turaba ukamenga bo bari mu mikino y'imifinato yabo ariko hariho uwundi nawe akina filme ukagira ati ego kweri ji filme ntayiravye mba mpomvye. kandi urabizi ko arivyo bariko barakina mugu ukabibonamo ikintu ukeneye kwigamwo ukabibonamo ikintu ukeneye kurabamwo ukumva nyene kubiraba bitakurambira pana nka babandi. Rero iyi BMT cyo kimwe na Mimi Mireye ivyabo biri kurundi rwego. Uyu mukobwa n'umukobwa abantu banka bakunda kwanka ngo abakira canke kuko abubu baramwemera iyi Imana ikwemeje n'abandi baca bakwemera
abandi mupinga bakagira ati ujya mimimire yarishima kuko niyo mukinanye ntumubwira ibyo akina ngo abikine koko ibi turavyemera kuba ibyo atavyemera nivyo ariko utahure ko umunyengabire simpa kumwereke ngo kinibi wewe abayumva ibyo akenera gukina kandi bikagenda uko yabiteguye ariko urashobora kumubwira ngo kino kugasanga ivyo bintu ngo mumubwire ni bibi ariko rero abo bantu bidoga uko natwe ubwacu tugira ko tubantu tubabwira ngo tekana mutekereze kuko umunyempano iyo ugiye kumujana hadashaka abahumva ico gihe rero nawe hari igihe uza kumuzana mu byo wiyumviriye kubw'ubwenge bwawe ariko ubwo bwenge bwawe ugasanga ntibukwiye bw'uko bwoza kuvuga ngo nta kintu ugasanga ivyo bintu nubwo byogira nta sansi biba birimwo rero umunyengabire yakubwiye ngo rekirana ndabikinuko kandi biraza kugenda neza mwumviri umureke kuko nta filme nimwe mimimire turamubonamwo iyo filme wari we wese yosuzugura ni filme yo kubahwa iyo umuravye yari karakina uragira tego kweri uyu mukinyi yubahwe banza urabe usuzume urabe kurafyonda subscribe canke sabone kugira ngo ni dutangura gukina filme zacu ngaha nazo ubwawe izokubere iya mbere kugushikira ndiho akugirire neza wewe ubikoze atamutima mubi urakoze mimimire rero nawe mwabonye ko yagiye kuboneka muri iyi filme Agatsirikwa Ntigahere ni filme rero yaciye ikundwa ku rugero rumwe rurengeje kuva bamukubisa ijisho muri ino filme ni filme yaje kwerekana ko ifise ikivuga kuko uno munsi nyene turashobora kurara ku bihumbi 90 canke irare ku bihumbi 100 igeze kuri 86,000 y'abantu bayiravye mu minsi 3. Agatsirikwa Ntigahere rero ni filme ya mbere mu Burundi muri iki gihe iri kirakundwa. Twarabonye abandi bakundwa, twarabonye ba Sami, twarabonye ba Bisangamani, twarabonye bandi abo bose barakinye ibintu biramenyekane ariko iyo hajemwo ico bita BMT ikizimya za filme zose ariko ntituvyishimira nkaho tuba tugize neza ariko turabashimira abakunzi bacu tubabwira ati mukomeze kudutera intege uko nyene mubigira abapinga nabo bamenye ko kungana birabaho ariko twese turi mu kazi tuje turubahana iyo abantu bagukunze n'Imana ibigukunze rero nituvuga ngo nuko muba mukunze twebwe gusumba bo ariko nukubishimira Imana ino filme rero mu gice ca gatatu ube hafi ku munsi wa gatanu dukurikiranire hamwe iki gice kigiye kuja habona ca gatatu coco iki gice ca kabiri twarabonye ko gishingiye kuri rugo uguhemuka kwa Chris uguhemuka kwa Santiana uguhemuka kwizi ngo zibiri ariko igice ca gatatu naco turaje tubone mu yindi mpanuro ijanye no ugusenga mimimireye mu mube hafi araje abiyereke koko na bandi mwashaka kubona muraje mumenye ngo ba bantu baragarutse cawe watwasangiye iki kiyago cuno munsi twafashanije kuyaga uhoraho akugire neza reka ubandanye kudukurikirana ku mbuga zose haba kuri Facebook ni Kita News ukabushaka kumenya bishasha vya filme eka raba ufyonde subscribe canke ufyonde sabone kugende kuri page nayo ufyonde save hama tubandanye gusangira ivya filme izacu filmsnDUNDI atakabuza ciao Imana ibahizagire mwe twabanye kuva dutangura gushika duhejeje uhoraho abagire neza ku bakunzi ba BMT abakunzi ba GN filme ciao